urakaza mana mutima mweranda, urakaza mana mutima mweranda, wewe muhoza Ijambo ry'Imana dusoma mu nkuru nziza yanditswe na Luka. Kuri uyo munsi babiri muri bo baja mu gisagara citwa Emawusi. Kuva Emawusi gushika Yerusalemu hari stade 60. Bagenda baraganira ivyari vyabaye vyose, bakaganira kandi bongera baharira. Yezu wenyene arabegera ngo bafatanye akayira, ariko amaso yabo ntiyashobora kumumenya. Arababaza ati, ivyo mugenda muravugana n'ibiki? Barahagarara bijiriwe. Umwe muri bo yitwa Kleofasi aramwishura ati, niwe Musa uciye Yerusalemu utazi ivyabaye muri iyi minsi? Nawe ati, vy'ibiki? Bamwishura bati, ivya Yezu w'i Nazareti. Yari umuhanuzi akura bose mu kuvuga no mu gukora imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Abahereza nkuka bakuru n'abatware bacu baramushengeje kugira ngo acibwe ubwo gupfa, bagira ko bamuhamba ku musaraba. Ariko tweho twari twizigiye ko ari we yari gucungura Isirayeli, none bukeye gatatu ivyo bintu bibaye. Hari abagore bamwe mu bacu bahoze ku ruhafu kare baje kudutera ubwoba. Ntibabonye ikiziga ciwe, yamara baje kutubwira ko babonye abamarayika bababwiye ko ari muzima. Bamwe nabo mu bagenzi bacu bagiye ku ruhafu basanga bimeze nk'uko abo bagore babivuze, ariko we ntibamubonye. Yezu rero arababwira ati, mwayibura bwenge mwe, nta mutima mugira ngo mwemere ivyo abahanuzi bavuze? None niko ariko ngo Kristu arinde ayo magorwa yose kugira ngo ashikire unahazwa bwiwe? Ahera rero kuri Musa no ku bahanuzi bose, ahetura ivyanditse vyose, abasigurira ibimwerekeye. Begereye umuhana bajamwo, Yezu amera nk'ubandanya, ariko baramwinginga bashimitse bati, gumana natwe burije n'izuba ryarenze. Araheza arabakurikira. Yicaye ku meza hamwe nabo, yakira umukate, arakenguruka, arawumanyura, arawubahereza. Amaso yabo acaruguruka, baramumenya, yamara ntibasubira kumubona. Baraheza bavugana bati, erega niho umutima wacu wari wuzuye urukundo, aho twafatanya akayira adusigurira ivyanditse. Muri rino saha nyene barahaguruka basubira i Yerusalemu, basanga babandi 11 aho bakoraniye n'abandi bagenzi babo bari kumwe. Bariko baravuga bati, ni ivy'ukuri umukama yazutse, yabonekeye Simoni. Nabo babaganirira ivyo babonye mu nzira n'ukuntu bamumenye aho yamanyura umukate. Iri niryo tuyagiwe n'umukama.
Mwiriwe neza mwese. Mwiriwe neza mwese. Nambara uko muri kure sindabumva neza. Iyo imvura itagwa naca negera. Turasubiye kubaha ikaze muri izi nyigisho zo muri iyi ndwi yitiriwe Valentin mweranda. Tugeze ku munsi wa nyuma w'inyigisho, ejo ni igiteramo. Ni mwebwe rero muje gupfundikira zino nyigisho, kandi inyigisho y'uno munsi yahawe ijambo ry'ihangiro ngo Uwundonse abaronse ubuzima. Uwundonse abaronse ubuzima. Iryo jambo murisanga mu gitabo c'imigani ikigabane c'8 akarongo ka 35. Yezu Kristu ni muzima. Yezu Kristu ni muzima. Yezu Kristu ni muzima. Ni muzima kandi niwe buzima kandi niwe atanga ubuzima. Aya majambo agize ihangiro ry'inyigisho y'uno munsi ngo Uwundonse abaronse ubuzima niwe avuga, niwe yerekeye, kuko ayaga ubwitonzi akemeza ko ari bwo butanga ubuzima. Igitabo c'imigani kivuga ubwitonzi ko ari bwo butanga ubuzima. Uwumvirije rero ingene ubwo bwitonzi bwidondora, uca wumva neza ko ari Yezu Kristu wenyene avugwamwo. Umvirize uduce dukeyi tw'ico kigabane c'8. Akarongo ka mbere kavuga ngo mbega ubwitonzi sibwo buhamagara, ubwenge nabwo bugashijwe hejuru. Akarongo ka gatatu kati burasemerera buti, mwabagabo mwe ni mwebwe mpamagara, kandi ijwi ryanje libwira bene Adamu. Jewe bwitonzi nama na kenge, kandi naronse ubumenyi bw'amabanga. Tugaca dushika rero ku karongo ka 32 aho musanga iri jambo ry'ihangiro. Ubu rero bane banje nimunyumvirize, hahiriwe abazigama amayira yanje. Nimwumvirize inyigisho mubone kuba bitonzi, kandi ntimuyikengere. Hahiriwe umuntu anyumviriza, agateramira ku nzugi zanje buri munsi, akararira ibikingi by'amarembo yanje, nkako Uwundonse abaronse ubuzima, kandi azorabwa ryiza n'umukama. Ariko uwuncumurako we abagiriye nabi umutima wiwe, abanyanka bose baba bakunze urupfu. Murumva ayo majambo ko ari amajambo atavuga ikintu, avuga nyabuna umupersona, Yezu Kristu. Niwe ahamagara abagabo. Mwumvise ko avuga ngo bwitonzi burasemerera, bukavuga bugashijwe hejuru uti mwabagabo ni mwebwe mpamagara,
kandi ijwi ryanje ribwira bene Adamu. Yezu Kristo rero niwe ahamagara abagabo. Yarahamagara abagabo 12, kandi ntubaguma ahamagara abagabo, na jewe niwe yampamagaye. Ijwi ryiwe niryo ribwira bene Adamu, nawe urimwo kuko uri mwene Adamu, kandi iryo jwi ryiwe wumvirije uraryumva, niryo n'ubu ryagushikanyaha. Kandi hariho abaryumva bagakurikira koko Yezu Kristo n'ibyo iryo jwi ribabwira. Niwe ashira ijwi hejuru rero, niwe asemerera ngo uwunyotewe nanyegere anywe. Nimuze mwebwe murushe kandi muremerewe nzobaruhura. Ahamagara asemerera abantu bene Adamu kugira ngo abahe ubuzima, kuko ni muzima, niwe buzima, kandi niwe atanga ubuzima. Uwundonse abaronse ubuzima. Uronka ubuzima rero ni umuronse. None Yezu Kristo twomuronka gute? Aha niho akabanga rero kuno munsi ijambo ry'Imana riduhishurira ingene dushobora kuronka Yezu Kristo kugira ngo turonke ubuzima. Kandi abamuronse barafise ubuzima, banomana ubuzima. None twokora iki ngo turonke ubuzima atanga? Ibyabaye kubigishwa be Emawusi mu gisomwa baje kudusomera biratwereka neza ingene baronse ubuzima n'ingene babugumanye. Tubyihweze dufatiye kuri ico gisomwa nyene. Cavuye mu njiri ya Luka ikigabane ca 24 kuva ku 13 gushika ku 35. Luka 24 kuva ku 13 gushika ku 35. Tuzirikanamwe ibintu bitatu: ubwa mbere inyota y'ubuzima, ubwa kabiri inzira y'ubuzima, ubwa gatatu ukwakira ubuzima. Inyota y'ubuzima, inzira y'ubuzima, ukwakira ubuzima. Duhere ku nyota y'ubuzima. Kandi mbuzi inyota ndazi nk'ubu hari abagabo ngaha baca bumbiriza gose. Inyota y'ubuzima. Kleofasi ati ariko tweho twari twizigiye ko ari we yari gucungura Isirayeli, none bukeye gatatu ibyo bintu bibaye. Uko niko Kleofasi yaseruye umwiheburo mwinshi yari afise ku mutima, n'intuntu n'agahinda byari bimwuzuye. We na mugenzi we bari bafise ku mutima. Muri ico gihe Yezu yabegera mugabo ntibashobora kumumenya. Hari haheze gatatu Yezu yishwe. Mu kuvuga rero ngo ariko twari twizigiye ko ari we yari gucungura Isirayeli, none rabaheze gatatu ibyo bintu bibaye, ashaka kumvisha uwo ariko arabwira yuko atakwizigira namba bagifise, kuko uwo bari bizeye ko abacungura, ababohora, uwo bari bazeye kurukiza akiwe kabaye haheze gatatu apfuye, yishwe urupfu rw'abaja. Bazerutse rero rwose, kuko nta muhanuzi n'umwe bari bwigere babona avuga kandi akora nkawe. None kuyo muhanuzi yakura bose, nk'uko Kleofasi abivuze ngo yari umuhanuzi yakura bose, mu mvugo, mu kuvuga no mu gukora, imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Umuhanuzi yakura bose, abo bazi bose, mu kuvuga, mu gukora, imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Ko rero bamwisha gapfa bigahera haheze gatatu, Kleofasi yagira ati nta kindi kizigizigi, nta kindi tukishobora kwizera. Mbere mushima Kleofasi n'umugore wiwe Mariya, bombi bari mu bagendanira Yezu. Hari mbere abasiguzi bamwe babiriye bavuga ngo uyo mwigishwa ari kumwe na Kleofasi yoba yari umugore wiwe Mariya.
ntibamuvuga izina, kandi kutamuvuga izina ni byiza kuko aca ashobora kuba wewe canke jewe, aca ashobora kuba umuhungu canke umukobwa, aca ashobora kuba umutama canke umutamakazi. Bompi rero bari bashize umwizero wabo muri Yezu, kuko ibyo yigisha n'ibyo yakora byarabubaka, byarabaha umuco, byarababohora. Byarabaha amahoro. Mu ncamake twovuga tuti baje kumviriza Yezu basubira inyuma baronsa ubuzima. Nico catuma mbere bamugendanira bompi, Cleofasi n'umugore wiwe. Si kenshi umugabo n'umugore bose bava imuhira bakagenda ahantu kiretse muri Semaine Saint Valentin. Ko bamukurikira bose uko ari babiri rero, nuko bari bafise inyota itamarwa n'ibifungurwa n'ibinyobwa, n'ukwisamaza, n'ukwidagadura canke kuvemvera, nuko bari bafise inyota itamagwa n'utugenegene n'ibirori. Bari bafise inyota y'ubuzima, ubuzima bw'imbere mu mutima, bumwe butuma umuntu yuzura amahoro no gutekanirwa ku mutima. Ubuzima bw'imbere mu mutima, bumwe butuma umuntu yuzura akanyamuneza n'urweze mu mutima wiwe, agahimbarwa no kubaho. Ubuzima bw'imbere mu mutima, bumwe butuma umuntu agirira urukundo rw'igishika mbere rw'ikibabarwe uwundi mugenzi we. Ngiyi inyota ya Cleofasi na mugenzi we. Ubu rero barasubiye inyuma. Luka yanditse ngo bijiriwe, bagira bati reka tugende aho twahora twitune butondere, ikizigizigi kiraheze, uwaduha ubuzima kabaye ko yagandaguwe bunyamaswa n'abakuru bacu, ari we twese twabona ko wari umwizero wa Israeli, nta gisigaye. Reka dusubire iwacu twitune butondere. Mbe ubwo butondera murazi ico arico? Ubunyegeri. Mu bisanzwe ubunyegeri butondera ku muvyimba, umuntu agihema akanyegeri gacemba ko agihema gaca kareka kuko yohava aca akivuna. Zirikana rero nawe muvukanyi, wibaze ko ubwo na wewe utoshobora kuba uri Cleofasi canke mugenzi we. Ubwo weho ntiwoba uri nka Cleofasi, ubwo weho ntiwoba uri nk'uyu mugenzi we. Nta nyota weho urumva woba ufise. Inyota naho wonywa gute, naho wofungura gute, idahera. Inyota naho kwisamaza gute, umenga ahubwo ikinogo kiguma congerekana. Ubwo weho nta nyota woba ufise, ata muntu n'umwe canke ata kintu na kimwe birashobora gucuresha ngo biyikumare. Ahubwo aho wikumara umenga biguma biyongereza. Erega hari umugabo ngo yakunda kunywa amahera yose avuye gufata ngo agaca yasoroza yose, gushikaho umunsi umwe umugore we amubwira ngo uyu munsi utatahanye ari umunsi wo guhembwa, ngo ntiwirige urataha ngaha ntiduteka ngo bishe. Ngo aca amubwira ngo erega mugenzi wanje, ingorane mfise we ntayuzi, iyo nshitse hagiye imbere y'akaja kabare biranka ko ndaharengana. Umugore ati urapfuma haca wiruka. Ati urakoze sinaye bwa byiyumvire ndaza kubigira. Byukuri hashitse aca arazinga ipantaro ariruka araharengana. Mugabo ageze nko ku metero 100 ngo acagira ngo ngo ndabaye umugabo, reka rero nsubira inyuma nihe pole.
aca yasoroza yose. Inyota nk'iyo nahanywa iguma yongerekana, ubwo weho ntiwoba umeze nka Cleofasi. Inyota y'amahoro, inyota yo gutekanirwa mu mutima, inyota yo gukundwa no gukunda, ubwo weho ntiwoba uyifise. Iyo rero niyo nyota Cleofasi na mugenzi we bari bafise, ni inyota y'ubuzima bw'imbere mu mutima. Ariko kandi hari n'ikindi kibazo nobabaza. Ubwo ntibihora bishika mu rugo rwanyu mukamera nka Cleofasi, canke mbere n'ubu mukaba mumeze nkawe canke nka mugenzi we? Erega birashika yuko abubakanye bashirwa n'ibintu bishobora gutuma bagira gahinda, bigatuma bagira nka Cleofasi n'umugore wiwe canke n'umugenzi wiwe, bagasubira inyuma mu byo bahebye kera, bakaja kuraguza, bakaja kubandwa, bakaja guterekera imizimu, kuko babonye ko uwo bari bizigiye ko yari gucungura umuryango wabo akaba kabaye, uwo bari bizigiye ko yokijije canke yoteje imbere urugo rwabo akaba kabaye, umenga mbere na Yezu bari bizigiye ntakiri muzima, ntacishura, yarabahevye. Hari n'abahebura mbere kubera babuze uwabo bakunda, canke kubera ko uwo bari bizeye ko ari we yari kubakira umara mu muryango akabaha n'iteka kabaye. Hari n'abahebura kuko bubatse imigambi myiza kugira ngo bashobore gutunga umuryango, bakaka mbere n'ingurane mu mabanki, ariko bagahomba bakaburanirwa. Hari n'abihebura rero kubera ko bakuwe mu kazi, bagakurwa mu kazi ku karenganyo canke ku kadenderezo, bagaca batanukwemera kuko babona ko Yezu yapfuye, kuko bibwira ko ataco yakoze ngo abakingire canke abarwanire. Jewe ndazi umuntu bakuye mu kazi kubera akadenderezo, umunsi umwe wamudendereje bahurira mu isengero ngaha kuri Saint Michel, azabona yicaye imbere yiwe. Biramutangaza kubona umuntu yamudendereje akamukuza mu kazi yinjira mu isengero, mugabo aguma arindiriye yiteze ko aja gusangira. Abona hageze gusangira, agiye gusangira. Icamubabaje gusumba nuko Yezu atamuvumbagaje. Abanye Yezu atacamugize, we ntiyaduze gusangira, ubwo nyene yaciye asohoka isengero arataha, acararaye ko adazura kwinjira muri iyo sengero. Yezu amuhebanye n'uwo muntu wiwe, acarondera yandi mashengero, mugabo inyota ntiyahera. Ibintu birazunguruka, aratinda aranjikira biciye ku mugore wiwe. Abagore baragahorana Imana, tugira Imana ko bariho. Iyo abagore batariho, abagabo abasigariye bake yasiganye ukwemera. Ushaka kubimenya araza agenda abaze Maria Madalena aho yasanze abagabo 12, akabasohora bakaja kuraba imva ya Yezu. Tumaze kuganira rero ndamubwira nti erega Yezu ntameze nk'abantu, uko we wiyumvira ko akora si ko akora. Ukoze ikibi ntaca muvumbagaza, ubwo yaba Yezu ko wakoze ikibi aca muvumbagaza, ubwo we ntumaze kuvumbagara na rimwe gantuze. Ariyumvira ngwego, none ntiwumva. None rero Yezu ntakora gutyo kuko Imana ntikora nk'abantu. Mugabo ko wakuwe mu kazi udenderejwe,
Yezu azogucira urutunganye, uzobona ko agushumbushije ibirenga kangahe iby'akazi wahoramo. Ahubwo aho kumuheba, mwegere upfumu umubaza uti Yezu, ibi bintu kugira ngo bankure mu kazi ndenderejwe, ubibona ntihagire ico ugira, ni kubera iki? Ubandanye umubaze, azokwishura. Ngo azonyishura gute? Mu ijambo ryiwe, kuko Yezu arishura. Hanyuma ibyo mugabo nibyaba bimenyereye, genda ubandanye usenga, usabe Yezu uti ndenganura, urabona ko narenganijwe. Ntibyatebye, baciye bamuha akazi gakomeye. Yaciye aza ngaha gushimira Yezu, azanye n'ibiseke, ambwira ngo muri iki gihugu akazi mfise ubu nta kandi nipfuza ko gasumba. Sindakavuga kuko mwoca mumumenye. Umushahara yahembwa nawo, yahembwa incuro 5 uwo yahembwa aho hantu. Hariho abihebura rero kubera bakuwe mu kazi kubera akarenganyo canke akadenderezo, bagaca bagenda bihebuye, bagaca basubira kwituna kuko babona ko Yezu yabahebye, mbere baca bamufata nk'uwapfuye. Hari n'abihebura rero kuko basabye Yezu 2 3 ntibaronke ico basabye, bagahava mbere basubira inyuma no mu by'ukwemera, bakaja no mu bya gipagani, kuko bibwira bati yaba Yezu yari muzima aba yaranyishuye, none heraba haheze nevene 3 ibyo bintu bibaye. Reka tugende twitune butondere. Hariho abagira uko, bagize nevene ya mbere ntibaronke inyishu, ya kabiri ntibaronke inyishu, ya gatatu ntibaronke inyishu, baca batana n'akabando ngo Yezu yarapfuye aheze 3 bibaye. Naho ubona umengo biruko rero muvukanyi, Yezu Kristu ni muzima, arumva, arabona, ntananirwa kandi ntacererwa. Ahubwo ni wewe wacerewe, ni wewe ushobora gucererwa, kuko wewe yaramaze kumva igisabisho cyawe, arindiriye isaha yiwe ngo akwishure. Mugabo wewe ni waguma usubira inyuma, inyishu ntayo uzoronka, kuko wewe yashaka ko wewe mugumana kugira ngo aguhe inyishu. Yezu Kristu ni muzima. Ngo haheze 3 apfuye, ni muzima. Inyota y'ubuzima Yezu Kristu yamashaka kuyimara abo bose bayifise, kuko ubwo buzima banyotewe niwe. Ingingo ya 2, inzira y'ubuzima. Bakiganira kandi bagenda baraharira, bongera baharira, Yezu wenyine arabegera ngo bafatanye akayira, ariko amaso ya ntiyashobora kumumenya. Arababwira ati mwabibura bwenge mwe, nta mutima mugira ngo mwemere iby'abahanuzi bavuze. None ntikwari ko ngo Kristo arinde ayo magorwa yose kugira ngo ashikire ubuninahazwa bwiwe. Ahera rero kuri Musa no ku bahanuzi bose, ahetura ibyanditse byose abasigurira ibimwerekeye. Ngiyo inzira ishikana ku buzima bavukanye, bwa buzima bw'umutima Cleophas na mugenzi we bari banyotewe. Mbere Yezu wenyine arabegera ngo bafatanye akayira, ariko amaso yabo ntiyashobora kumumenya. Yezu wenyine ubwiwe abonye umubabaro n'agahinda bari bafise, abonye ingene buzuye intuntu, ariyiziye wenyine ubwiwe arabegera atazanwe no kubagiriza, ahubwo aje ngo bafatanye akayira, abafashe kuva mu mwiheburo n'impari gushika basubire kuronka ubuzima. Tugira Imana ko Yezu yaje, ko bari batangwa guharira, ntawuzi ingene byari guhera. Iyo abantu batangwa guharira mu ngo zanyu murabizi, yego haraho imihini isohoka, haraho amakofa avuga. Ngivyo byari bya kera,
hataraza iterambere. Batanguye kubaganira bongera baharira. Iyo abantu batanguye guharira nta umenya ibivamwo. Yezu none haraje ngo abafate akayira. Ico Yezu yagiriye rero Cleophas na mugenzi we nivyo abagirira namwe mu rugo iwanyu. Yezu ntabatererana na rimwe mu ngorane mubamwe. Yezu ntabareka mwenyene na rimwe mu byo mucamwe. Arabegera ngo mufatanye akayira. Yitwa Emmanuel, Imana kumwe natwe. Akongera kitwa Yezu, Yehoshua, umukama arakiza. Uyo wese rero abonye atuntuye, yihebuye, yijiriwe, Yezu aramwegera ngo bafatanye akayira. N'urugo rwanyu rero nuko bavukanye, n'umuryango wanyu nuko. Yezu ntabatererana, ntabareka mwenyene, arabegera ngo mufate akayira. Mu byo mubamwo, mu byo mucamwo byose, ntimwigere mukekeranya kuri iryo jambo. Yezu Kristo ntashobora kubareka na rimwe mwenyene, nta na rimwe. Iyo ni intambwe ya mbere. Muzirikane neza ko mu byo mubamwo, mu byo mucamwo, ata na rimwe Yezu Kristo abareka mwenyene. Ni Imana kumwe natwe. Intambwe ya kabiri yo gushikira ubuzima, araheza rero ahera kuri Musa, ahetura abahanuzi, abasigurira ibyanditse bimwerekeye. Umubabaro n'agahinda abo bigishwa bafise, ntibari kubigwamwo iyo baba bari bazi kandi bakemera ibyo Musa n'abahanuzi bavuze kuri Yezu. Ibyo yabayemo, amagorwa, ukubabara n'ugupfa kwiwe, byari byarabuwe n'abahanuzi kandi byategerezwa kurangurwa n'uwaje kurangura ibyanditse. Kanatsinda niwabyivugira ati jewe ntimugire ngo nazanywe no kuzimanganya ibya Musa n'abahanuzi. Sinaje kuzimanganya, naje kurangura. Aha rero hari ijambo rihambaye cyane bavukanye. Ibyanditswe byerekeye Yezu nivyo byategerezwa guha umuco Cleophas na mugenzi we ku byamushikiye byose. Ibyanditswe byerekeye Yezu nivyo byari gutuma badacika ivutu ngo bavunike umutima. Ibyanditse byerekeye Yezu nivyo byari gutuma batihebura ngo basubire inyuma bijiriwe, ngo baje kwituna ngo butondere. Ibyanditswe byerekeye Yezu. Baravunitse umutima, barihebura kuko batemeye ibyanditse bimwerekeye. Nico gituma mbere Yezu atanguye kubahambarira, kuko uko kwihebura no kuvunika umutima byavuye ku kutamenya ibyanditse no kutavyemera. Kandi byama bisomwa iminsi yose mu masinagoga. Bavukanye, ukumenya no kwemera ibyanditse byerekeye Yezu Kristo niyo nzira y'ubuzima. Nkako bituma bidushikana kukumenya neza ibanga rihambaye cyane ku mukristo. Kuko ari ibanga rihambaye cyane ku mukristo. Mbere twama tuvuga ngo bana b'Imana, iryo banga ry'ukwemera n'agatangaza. Mbere iryo banga ry'ukwemera n'agatangaza mwama muvuga n'irihega yemwe. Mugaca mwemeza mwese mugashijwe hejuru ngo ego cyane mukama. None iryo banga ry'ukwemera muvuga n'irihe? Iryo banga rirahambaye cyane. Ibyanditse byerekeye Yezu
insiguro n'intumbero y'amagorwa yose ya Yezu Kristu umwana w'Imana. Iryo banga ibyanditse bituma turitegera, bituma dutegura insiguro n'intumbero y'amagorwa yose ya Yezu Kristu umwana w'Imana. Tugategera dutyo mbere insiguro n'intumbero y'amagorwa yose dushobora gucamwo natwe, kuko Yezu Kristu yaje kuducira inzira no kutubera akarorero, kuko natwe turi abana b'Imana. Akagenda avuze ngo ndabahaye akarorero ngo namwe mugire nk'uko nabagiriye. Yohani 13:15. Ibyanditse bimwerekeye bituma dutegera ibanga rihambaye ry'ingene Yezu Kristu yakiriye amagorwa yiwe n'ingene yigenjeje muri ayo magorwa, bigaca bituremesha, bikaduha umuco dukeneye ngo twakire natwe amagorwa tutihebuye, tukamenya n'ingene twigenza muri ayo magorwa, tukayacamwo tudataye umutwe, tudataye ubwoko, tudahemutse. Ibyanditse mu bitabo byeranda muri Musa n'abahanuzi bimwerekeye nibyo bituma tumenya ibanga ry'abakristu, ibanga ry'intsinzi ya Yezu Kristu ku kibi no kuri sekibi, mwizuka ryiwe n'ukwinjira mu bunazwa kwiwe, bituma turonka inema n'ubukomezi, bidutuma turinda amagorwa tutihebura kandi tudahemuka, duhanze amaso uwakubiswe, uwabambwe ku musaraba kandi ari intungane, agapfa agahambwa, ariko Imana data ikamuzura mu bapfuye, ikamwinjiza mu nazwa bwayo. Ibyanditse mu bitabo bimwerekeye biraduhishurira iryo banga. Niryo banga rero rihambaye cyane twama tuvuga, aho tuvuga umusaseredoti agira ati bana b'Imana, iri banga ry'ukwemera n'agatangaza muca mwishyura ngo iki? Turemeza ugupfa kwawe kandi turashemeza izuka ryawe gushika aho uzogarukira. Iryo banga ry'ukwemera turimenya igihe dusomye ibyanditse byerekeye Yezu. Ibyanditse byerekeye Yezu ubisoma ukabizirikana, iryo banga urarimenya, ukamenya nawe insiguro n'intumbero y'ububabare bwawe, ukamenya nawe ingene wakira ububabare n'amagorwa n'ingene ubicamwo, ukamenya nawe ingene intsinzi ya Yezu Kristu nawe ushobora kuyishikira biciye mu nzira y'amagorwa, ukinjira mu buninahazwa. None rero bavukanye, menya neza iryo banga. Ni ngombwa ko Kristu arinda, niko Yezu ababwiye ngo kwariko, nukuvuga ntibyari ngombwa ngo Kristu arinde ayo magorwa yose kugira ngo ashikire ubunahazwa bwiwe. Ni ngombwa bavukanye ko Kristu arinde ayo magorwa yose ngo ashikire ubunahazwa bwiwe. Biranditse mu bimwerekeye. Ariko kandi ni ngombwa ko umukristo, ibyo ni byanditse kuri Kristu. Ibyanditse kuri Kristu rero biraraba umukristo, mbe mu wa Kristu we urimwo, ego canke oya? Ni waba urimwo mu ba Kristu, ibiraba Kristu birakuraba kuko nawe uri umukristo. Kiretse ni waba udashaka kuba umukristo ugira uti oya pati jewe nzoba umukristo hageze kuja gusangira gusa, kuko hariho abashaka kuba abakristo ikana mu bugarire aho amazi ahinduka umuvinyu, ni Kafaranawumi aho bagwiza imikate.
ahandi ntibabishake. Uri umukristu kuva ikana mu bugari y'aho amazi ahinduka umuvinyu, ukabandanya ugashika no ku Karuvariyo aho amaraso aseseka. Ujya mu vinyu wamenyesha amaraso azoseseka. Uzoba umukristu i Kafarnawumi aho Yezu atanga umukate, wongera umukristu ku Karuvariyo kuko ujya mukate yatanze wamenyesha umubiri we azotanga ku Karuvariyo. Bana b'Imana, ibanga ry'ukwemera n'agatangaza. Ni ngombwa rero ko umukristu wese arinda amagorwa yose ku rugero no mu gihe yagenewe n'Imana Data kugira ngo ashikire ubunazwa bw'umukristu bimeze. Ni ngombwa ko urugo rwose nigwaba ari urugo rukristu, urumva wa rugo rukristu, niwaba uri urugo rukristu utari urukristo rupagani, uri urugo rukristu, ni ngombwa ko rurinda amagorwa yose kugira ngo ku rugero no mu gihe no mu kiringo Data yateyekanije kugira ngo urwo rugo Data arushikane ku burinahazwa bwarwo. Ni ngombwa. None ntikwari ko ngo Kristu arinde amagorwa yose kugira ngo ashikire ubunazwa bwiwe. Uko byari ngombwa kuri Kristu, niko ari ngombwa ku mukristu, niko ari ngombwa ku rugo rukristu. Iryo ni banga ry'umukristu. Bana b'Imana, iri banga ry'ukwemera n'agatangaza. Ego cyane Mukama, turemeza ugupfa kwawe kandi dushemeza izuka ryawe gushikaho uzogarukira. Uko gupfa kwa Yezu mwibatisimu twaremeye kugusangira kugira ngo dusangire n'izuka ryo n'ubunazwa bwiwe. Nico gituma iryo banga ry'ukwemera natwe rituraba. Menya neza rero muvukanyi, amagorwa yose n'amageragezwa yose mucamu, byaba ibise byo kwibaruka. Aha cyane cyane abagore barababumva, muga hari igihe umugabo atera igise gusumba umugore. Cyane cyane nko kuri Cesarienne umugabo arababara gusumba umugore. Byaba ibise byo kwibaruka, byaba ibise by'umuruho wo kurondera ibitunga umuryango, byaba ibise by'umuruho wo kurera ibibondo mwibarutse cyane cyane muri ibihe bitoroshe, bwaba uburuhe butegwa no kwihanganiranira kubera intege nke canke inyifato canke utugeso twa mugenzawe tutaraheza guhinduka, ariko kandi tuzobandanya duhindurwa n'ubweranda bwawe, yego canke tukongerekana ni wabura agapiripiri, bwaba ububabare uburuhe biva ku byago mwagize canke murimwo, ntimukibagire iri banga ry'ukwemera kw'abakristu. Ni ngombwa ko Kristu, ni ngombwa ko umukristu, ni ngombwa ko urugo rukristu rurinda ayo magorwa yose kugira ngo rushikire ubuninahazwa Data yatugeneye, Data yarugeneye. Ariko rero ibyo bisaba kumenya ibyerekeye Yezu Kristu byabuwe na Musa n'abahanuzi. Umaze kumenya ibyanditse byerekeye Yezu Kristu, umubabaro urahava ugahinduka akanyamuneza, uraronka ubuzima bukagaruka mu mutima warimwo umubabaro. Erega ababigishwa b'Emawusi baravyemeza, aha bagira ngo erega niho umutima wacu wari wuzuye urukundo, aho twafatanya akayira adusigurira ivyanditse. Murumva? Erega niho umutima wacu wari wuzuye urukundo, aho twafatanya akayira adusigurira ivyanditse. Murumva icari cy'umutima wuzuye urukundo?
umutima wabo wari wuzuye urukundo mu gihe Yesu yari karabasigurira ivyanditse. Umutima wuzuye urukundo ni uba wuzuye ubuzima, kuko ubuzima buba ahari urukundo. Ahatagira urukundo nta buzima buhari. Ahatagira urukundo haba umwinubo, haba ukwijigwa, haba umujinya, haba amaganya. Ahatagira urukundo haba ukurwara. Ahatagira urukundo haza urwanko n'urupfu. Erega ni umutima wacu wari wuzuye urukundo, aho twafatanya akayira adusigurira ivyanditse. Ngiyi inzira y'ubuzima, kumenya no gutegera ivyanditse vyerekeye Yezu. Ukumenya ivyanditse vyerekeye Yezu ni kuronka ubuzima. Ibyo ni ivy'ukuri bavukanye. Hariho ababituririmbiye ku munsi wa mbere. Na neno yako Bwana inaleta uzima. Hallelujah, 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 hallelujah. Mafundisho ya Bwana analeta uzima ndani mwangu. Mafundisho ya Bwana analeta uzima ndani mwangu. Haleluya, 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 haleluya. Neno ya Bwana inaleta uzima ndani yangu. Mafundisho ya Bwana naleta uzima ndani kwangu. Neno abatazi Igiswahili tubacira agace twetu cumva gose. Neno ni jambo. Neno ya Bwana inaleta uzima. Batanguye kuronka ubuzima, Yezu atanguye kubabwira ivyanditse bimwerekeye. Erega niho umutima wacu wari wuzuye urukundo, aho twafatanya akayira adusigurira ivyanditse. Urugo rutagiramwo urukundo nirusoma ivyanditse. Urugo rutagiramwo amahoro nirusoma ivyanditse. Amahoro n'urukundo ntibizozanwa n'ukumviriza humura, ntiruzoza no kumviriza isanganiro, ntiruzoza no kumviriza kabondo, ntiruzoza no kumviriza inzamba, ntiruzoza no kumviriza rema, ntiruzoza. Amahoro n'urukundo mu ngo zanyu bizozana no kumviriza ibyanditse byerekeye Yezu Kristo. Haleluya. Wewe rero ushaka ko mu rugi wawe umutima wanyu n'urugo rwanyu n'umuryango wanyu utangura kuzura urukundo, vira hasi jambo. Nico gituma baharashe umwepiskopi mukuru nabo bafashanya badutereye ijambo ngo twubake ekleziya muryango mu gutunga ijambo ry'Imana, kurisoma no mu kurigendera, maze umutima wacu wuzura urukundo. Gucyo twubaka ekleziya muryango, ko ekleziya muryango yubakwa n'urukundo. Ingingo ya gatatu, kwakira ubuzima. Begereye umuhana baja mweza mera nk'ubandanya, baramwinginga bashimitse ngo gumana natwe burije n'izuba ryarenze. Arabakurikira byagiye ku meza, yakira umukate, arawumanyura, arawubaha. Barabonye n'amaso yabo barakanura, baramumenya, ariko ntibasubira kumubona. Ngo niho rero baca bavuga ibi mwumvise. Werega niho umutima wacu wari wuzuye urukundo,
aho twafatanya akayira adisigurira ibyanditse mu bitabo vyeranda bimwerekeye. Muri ino saha nyene barahaguruka basubira i Yerusalemu, bagiye kubwira iki? Kubwira bene wabo ko Yezu ari muzima. Aha rero tubona kwakira ubuzima bwabo byaciye ku ntambwe zitatu, kugira ngo namwe mumenye ko mushobora kuzura ubuzima. Intambwe ya mbere ni jambo. Ahera rero kuri Musa no ku bahanuzi bose, ahetura ivyanditse bimwerekeye, ukumviriza Yezu, bakamukundira, akaba yagira. Naho yavuga ivyo batashaka kumva, kuko ivyerekeye ukubabara no gupfa ubwa mbere ntibashaka no kubyumva. Yabaye gitangura kubivuga, Petero amwanzuza. Mwarabyumvise ejo, abagiye mu misejo, mwaragiye mu misejo, mwarabyumvise. Yezu yapfuye gutangura kuvuga ibyo kubabara no gupfa, Petero acaramwanzuza, bacaramuhamagara mwihereranya ngo ntirikabe Mukama, ibyo ntibizogushikirana. Yapfuye amwanzuza, ntibashaka kubyumva. Naho rero ariko abasigurira ibyo batigeze bashaka kumva, uyu barateza amatwi, baramutega amatwi, barumviriza. Kandi yarafashe umwanya, Yezu yarafashe umwanya, ahera kuri Musa n'abahanuzi bose. Ubwo Musa harura namwe abazi ibyanditse, abahanuzi bararenga 16. Abantu bararenga, dushizemo rero n'ibitabo by'aberanda n'amazaburi n'iki, n'ibitabo byinshi cyane. Mu bitabo bishika 46 byose Yezu yabasigurira. Ibitabo 46 arahetura, abasigurira, barumviriza. Niyo yabaye intambwe ya mbere yo kwakira ubuzima. Nkako ijambo ry'Imana riratanga ubuzima. Nk'uko Imana yaremye byose ikoresheje ijambo, niko iremesha bihebuye bose ikoresheje ijambo. Ijambo ryaremye niryo riremesha. Ijambo ryatanze ubuzima kera niryo risubiza ubuzima ababutaye. Mbere n'abapfuye niryo ribazura. Nk'uko Imana yavuze ngo tureme umuntu, niko niyo umuntu apfuye imuzuza ijambo. Lazaro sohoka, iryo jambo rikamusohora akava mu mva. Wewe rero muvukanyi ubimenye, ushaka kuronka ubuzima, intambwe ya mbere, icambere wiza gukora, umviriza Yezu Kristo gusigurira ibyanditse. Fata umwanya, usome, uzirikane, uzigame ijambo. Iryo jambo rizoguha ubuzima. Yakobo mweranda ni wabivuga, twarabyumvise hirya yejo, ngo bene wacu nimwakire mwifashe ruto, rya jambo ryabibwe muri mwebwe rirashobora kubakiza. Yakobo ikiganiro cya mbere 21. Nimwakire mwifashe ruto, rya jambo ryabibwe muri mwebwe rirashobora kubakiza. Ijambo rirashobora kubakiza. Ijambo rirakiza. Wewe rero ushaka ubuzima, akira ijambo, kundira Yezu Kristo mu ngo zanyu. Shinga umunsi n'umwanya wo gusoma, musomera hamwe, muzirikanira, musabikanya ijambo, kugira ngo muri urwo rugo huzure urukundo. Umwanditsi w'igitabo c'imigani mwavyumvise ingene bivuga ngo hahiriwe umuntu anyumviriza, agateramira ku nzugi zanje buri munsi, agateramira ku marembo, ku bishingi by'amarembo yanje. Uwo muntu arahiriwe. Ijambo, soma ijambo, zigama ijambo, zirikana ijambo. Mubimenye neza, ingiro n'ingendo y'abantu bishingiye ku majambo bumvise kandi bazigamye. Uravye umuntu ingene yigenza n'ingene yifata, urashobora kubona amajambo y'amarumviriza. Je nama ndaba ngaha
abana baje ngaha ndabitegereza, umwana wabo bazirikana ijambo agasoma ijambo ndamubona, usanga afise imigenzo y'ijambo. Umwana yama ku madese anime usanga ari akadese anime kari hagati yacu, akadese anime kaguma akayange yange n'akanyugunyugu. Amajambo tuguma twumviriza, amajambo tuzigama niyo atinda akaduhindura, akiserura mu buzima bwacu. Erega ivyo niko bimeze bavukanye. Ntimwana nk'uko ndiko ndabigisha, nk'ubu novuga urujambo, mwese mugaca muhaguruka mugaca mutaha, kandi umuntu mwohurira inyuma uhejeje kumva urwo rujambo rubi nababwiye agatangwa kukwasama ko yo kwibonerako. Kubera iki? Urwo rujambo wagumvise rurinjira mu gutwi, rurinjira mu bwenge, hama ruraja mu mutima, rurakubabaza, urarunoza, ruratinda, ruraboneka no mu maso. Nukuvuga iki? Jambo yarigize umuntu abana natwe, urwo rujambo nako rwigize umuntu rubana natwe. Amajambo umuntu yama arumviriza azigama aratinda kigira umuntu akabana natwe. Umuntu yamumviriza ibishega aratinda akabigishego. Umuntu yama arabi ibishega aratinda akabigishego. Umuntu yama ayihweza Yezu muri adoration, umuntu yama yumviriza ijambo rya Yezu aratinda agasa nawe, kuko usaba umwiza mugasa, wabana na suneba gasuneba nkawe. Hahiriwe umuntu anyumviriza agateramira ku nzugi zanje buri munsi, kuko Yezu avuga gutyo kuko azi ko azosa nawe. Icya kabiri bagize ni ugutumira Yezu. Yezu amera nk'ubandanya, baramwinginga bashimitse bati gumana natwe, burije n'izuba ryarenze. Bamutumiye Yezu yaciye abakurikira. Umutumiye Yezu aramwitaba akinjira, kuko nico yama yipfuza, arondera iminsi yose kwibanira n'abantu. Avuga atehera bampagaze ku rugi ndodora, nihagira umva ijwi ryanje kugurura nzokwinjira iwe mfungure ndamwegereye nawe anyegereye. Ibyahishuwe ikigabane cya 3 akarongo ka 20. Yezu umutumiye araza. Nico cya kabiri abigishwa be Mawusi bagize, nico namwe mwogira, mwe n'umugore wawe n'abana bawe, mwe n'umugabo wawe n'abana bawe, kutumira Yezu. Kandi Yezu ntushaka kumutumira ngo genda taje, ntibishoboka. Umutumiye araza. Mutumire kandi utegure n'ahashikira, mbere mu nzu naho kaba gafuruka gateye, kuko Yezu nta mwagafise. Nagira ugira ngo pati twebwe inzu yacu ifite ibyumba bike, twifitiye chambre na saro gusa, kandi birafatanye. Naho byoba bifatanye, Yezu ntagira umwaga, mugirira agafuruka upfe kumubwira uti Yezu ndagutumiye, nuze ubyagire ngaho haronka ikibanza. Hari abantu bigwaraza ngaha bavuza induru ngo amashetani yaduteye mu nzu, none mu nzu wanyu Yezu mwaramuhaye ikibanza. Oya, none atari ikibanza hafise, abandi bo baragifata. None ko mutamuhaye ikibanza? Televiziyo irafise ikibanza, ordinateur ifise ikibanza, telefone ifise ikibanza, inuzeye frigo ifise ikibanza, ibindi bintu byose by'ibiharadabu bifise ikibanza. Yezu nta kibanza afise mu nzu. Hanyuma ngo amashitani yaduteye, nubwo yaratevye. Mutumire, muhi ikibanza, mutumiye Yezu araza, mubwira uti Yezu iki kibanza ni gwawe, kuki inyubako turayikweguruye, nuzu hashinga inganje yawe, kandi usohora ubundi butukutuku bwose buri ngaha butemeza izina ryawe. Yezu acaza, ubwo butukutuku bwose buca bwimuka. Abo ataratumirwa baramutumiye, acara bakurikira, arinjira iwabo. Icya gatatu bagize kwabaye kwakira Yezu mu Karisiya. Yezu yinji wabo yagize iki? Yaciye agira ukarisiya, kuko ico bamusabye ngo agumane nabo Yezu arazi ingene bigenza. Bo babiyumvira ngo agumana nabo, ace yicara iwabo, agumeho.
Yezu si uko abigira. Yezu yaratoye uburyo kugumana n'abantu bose kandi ari hose. Mukarisiya yakiriye umukate, arawuhezagira, arawumanyura, arawubaha, buno nyene amaso y'abacaruguruka baramumenya, ntibasubira kumubona. Bosubira kumubona gute kandi bamuriye? Nk'ubu umukate wariye mu gitondo wawunyereka. Baca baruzura ubuzima, kubera ukarisitiya bakiriye. Muri iyo saha nyene barahaguruka. Bariko baravuga ngo gumana natwe, urabona burije nizo. Muri iyo saha nyene barahaguruka. Abantu bafise ubuzima barahaguruka. Bari bijiriwe bajonjogoye mu kugenda, bagenda bizinge bitune butondere. Barahagurutse nk'ingabo z'urugamba. Basubiye Yerusalemu ni mwijoro mugabo. Ntibatinya ijoro, ntibatinya ico bahura, ntibatinya abayahudi, ntibatinya bishe Yezu, ntibagitinya. Kuki? Buzuye ubuzima baronse. Uwundonse abaronse ubuzima. Nguko bavukanyi, uko abigishwa be Emawusi baronse ubuzima. Nguko uko wa mukristu we Yezu ashaka kuguha ubuzima. Nguko uko wa rugo we Yezu ashaka kukuzuza ubuzima, kuko yaje kwisi kugira ngo umurondera wese amuronke kandi amuhe ubuzima. Urakaza mukama Yezu. Ndabashingira intahe zibiri zerekeye ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ntihagire umuntu yofata minenegwe ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni rizima. Ico rivuga kiraranguka. Intahe ya mbere, hari mu bihe ingwano yari kiriho nga mu Burundi. Abantu bamwe ntiriwe ndavuga baza kuraba umugabo umwe, baramubwira ati wewe twashatse ko ari wowe utubera icitso cyo ngaha i Bujumbura, tuje tugomba gutunganya igitero, turari wawe kandi aba ari wowe n'abantu turungika kudoriya, ari wowe bakira ubaha indaro baje kudoriya. Uwo muntu acaragira ubwoba ati jewe ibyo bintu ntabyo ntitwaje kukubaza, twagutegetse, utabikoze tuzokurungikiye abandi baroye. Uwo mugabo aragira ubwoba, aca atangura kuzarareka kwirirwa muhira. Mugabo baje kabiri kose ntibamusangaho, baca baja kumuraba kwa nabukwe y'abantu nko ku birometero 20 byo ngaha. Baragenda baramubura, yumvise bamurondeye kwa nabukwe aramubura, ati karabaye, ati reka muhunge. Aca afata umugore wiwe n'abana biwe batatu. Umugore nawe yarafise inda y'imvuka. Baza ngaha muri Foyer, turahunze. Muhunze bande? Duhunze abagomba kutwica. Aratwiganira tuti okay, guma ngaha. Hanyuma indwi ya mbere irahera, mugabo yaraja ku kazi. Indwi ya kabiri heze arambwiye ati pati jewe niyumviriye bazoha bamenya ko nahungiye ngaha, kuko ngaha murabona nta kinshungereye, bashatse kuza ko nyiciraho, kandi nshaka ko banyicira ngaha n'abana banje, ngomba muhungire mu Kirundo. Niho batonsanga. Ndamubaza none mu Kirundo urafite inshuti? Ngweka. None kukora umugore bagakora, mwararondeye akazi? Ngweka. Ngo tuzobyumvira dushitseyo, mugabo ndafise ubwoba ko bashaka kuza bakanyicana n'abana banje. Ndiyumvira nti none ntiwompa nk'iminsi 3 nkabanza nanje nkiyumvira. Ngoya iminsi 3 ngo ejo nyene buca ngenda, nzinduka ijoro ngenda, ko ndumva ko mfise ubwoba. Bon, nanje rero ndabwira abafoye, ndabakoranya, none abahamagaye umwe ndamubaza nti wimbira ko ibi bintu twobigira gute? Acambwira ngo reka tubaze Yezu. Je rero niho nari ngishika ngaha, nibyo kubaza Yezu ntabyo nari menyereye. Candabaza ni Yezu ngaha muramubaza ngwe akabishura ngwega akatwishu mubigenza gute? Ngo turagenda tukamushira, turaza uza ko mushira hajya kwa rutari, tutangura adoration, hama tugire louange, hama tumusaba ijambo aza kuduha, dusha turigendera, azoba twishuye, kuko ko tutabona ico twogira n'uyo muntu atabona ico ivyagomba kugira, tutazi ko ari byo Yezu ashaka, twibarize Yezu wenyene. Urakoze. Kubera atayindi solution nari mfise, ndavyemera.
wa mugabo agodotse ncanambwira bwa bundi sinzoguha inyishu iminsi 3 uyu munsi nyene waronka inyishu saa 2 y'ijoro abantu bose basengera ngaha baba batashe urenguka imbere y'umukama wewe n'umugore wawe n'abajya abana umugore yahavuye abyarira ngaha biranatugora byo gusohora ababyeyi ntabyo tumenyereye ngaha narujya ruyagwara yaruvutse rurenguka imbere y'umukama mwese murenguka imbere y'umukama tumubaze umugambi afise ku rugo rwanyu turashira Yezu kwa rutari turatangura ruwanje turaninahaza hanyuma nza numva yambwiye ngo regane wowe dutorere ijambo ha karabaye ibintu je ntari bwagire na rimwe mugabo akaje kareme umugabo atinyingo natinyi mwinjira ndafata igitabo ndazingurura wahuzingurura hazoba araho nyene ndazingurura ngo ahantu handitse ngo mu gitabo cy'umuhanuzi Izaya 46 ngo ngiye kubakura mu buhungiro ngo ndabasubize mu gihugu cyanyu nzobashinga ndabashigikire nzobakingira ntawe uzosubira kubarya n'ugwara gushika mu mera imvi iryo jambo twaciye twumva twese ko ari inyishu umukama duhaye ndabwira wa mugabo nti wumvise ararivumereye umukama ntimuzoja mu kirundo kandi ntimuzogumaha ejo muhira ejo ni muhira nimwamera imvi muragaruka ora umukama avuze ngo gushika mu mera imvi ni ukuvuga gushika gupfa baciye badende muhira ingwano yari ikibandanya ingwano irabandanya abo bantu babandagiye bagwana ingwano yatindira hera gushika n'ubu birahimuhira nta nisazi iraza kubaka akazi ijambo ry'umukama nirizima rirarangura ico rivuga mu gihe c'ingwano nk'iryo jambo umukama yarariduhaye turaryakira turaryemera kandi riko riranguka muravyumva mu gihe c'ingwano kandi hari abantu baje kudutera ubwoba twebwe ngaha muri Foyer ngo duhunge ngo hagiye kuba ingwano imwe surivu itema itongora nta muntu azosigara kandi ico gihe bavuga ibintu womenga nibyo kuko hari ubwoba bwinshi kandi hahunga benshi ati namwe rero nimuhunge bigishoboka kuko hazogera igihe mutaronkaho muca turavugana rero tuti reka ntidushobora kugara Foyer ya Yezu Foyer ni gwiwe ntidushobora gufata ingo kuyugara tutamubajije turavugana rero reka tumubaze ijamba duha niryo dusha tugendera niyavuga ati hunga turahunga mugabo ntidushaka kumwugarira urugo atabivuze dufata umunsi wo gusenga wo kugira adoration no kwisonzesha ku mugoroba abari ngaha barasaba ijambo jewe nari mu mahanga batora ijambo ryo kwa Daniel ikigabane c'icenda kuva karongo ka 20 n'uturongo dukwirikira harimo ijambo ngo ko revienne et ko rebâtisse Jérusalem dans l'angoisse des temps nukuvuga nibagaruke bubake Yerusalemu no muri ico gihe c'umudugararo murimo abo bavuga ngo bagaruke yari jewe kuko neje nari mu mahanga naciye mfati ya mbere ndababwira nti kumukama avuze gutyo rero si igihe cyo guhunga ni igihe cyo kubaka Yerusalemu naciye mfata indege ya mbere ibyo na yemwe ndahagarika candaza ubwoba ni bwinshi abantu bariko barahunga twebwe Yezu dusabye kumwubakira urugo kumwubakira igisagara
kumwubakira ekleziya naho abantu bataye umutwe n'ubwoba. Twebwe nicyo dusabye, tusha turabandanya. None mwana tutariko turubaka Yerusalemu. Amapasiporo yose twari dufise twaciye tubika ahantu n'ubu ntarasokoroka. Ijambo ry'umukama nirizima rirarangura ico rivuga. Ushaka kudahuba ugendera ijambo, ushaka kudata umutwe ugendera ijambo, ushaka ko ugira ubuzima, umuco n'ubukomezi ugendera ijambo. Nguko uko umukama ashaka ko tubaho. Ayandi majambo yose, ibindi bivugwa byose bifise uruhande rwabyo, ariko ku mukristo arazi ko uronse umukama ari wabaronse ubuzima. Umukama nawe tumuronka mu ijambo ryiwe no mu karisiya. Tugire Kristo. Ubuzima bwanje bwose nziringira Imana, nimbona ngiye gutsindwa nzambaza Imana, niyo ngira umuvunyi niyitanga imbaraga, ubwo namenye kwinkunda nzajya nyibungiraho iyo mukiro. Nibubura nibuhoraho amahoro yawe, nibuhoraho ari ibyishimo byawe. Komeza komeza inzira watangiye, wicika intege, wahisemo neza, Nyagasani muri kumwe, ari iby'ubuntu bizaza nta kizadutanya, kuko Imana yadukuze bitagira urugero, byageza itanga Yesu Kristo ngo dukire. Ubwo namenye kwinkunda nzajya nyihungiraho niyo mukiro. Nibuhora nibuhoraho amahoro yawe, buhoraho ari ibyishimo byawe. Komeza komeza inzira watangiye, wicika intege, wahisemo neza, Nyagasani abashakashaka Imana mukomeze iyo nzira, yiyereka abayishaka n'umutima ukunda, niyimara agahinda kubayikomeraho, ubwo namenye kwinkunda nzajya nyihungiraho niyo mukiro. Nibuhoraho ari amahoro yawe, nibuhoraho ari ibyishimo byawe. Komeza komeza inzira watangiye,
nyagasani muri kumwe. Mwami Yesu, kuri uyu mugoroba mwiza, uyu mugoroba w'agahimbare, waje uzanye ijambo ryawe, nk'ako ijambo ryawe niryo ryaremye ibintu byose ribikura mu busa. Uraje Mwami Yesu kunyumvisha ko mu rugo rwanje mbwirijwe kumenya kugira iyo nyota y'ubuzima. Ninagira iyo nyota mpeze ndondere inzira y'ubwo buzima, iyo nzira iheze impe gusanganira no kwakira ubuzima. Erega Mwami Yesu, nka Cleofasi agenda aratongana yaga n'umugenzi we, natwe mu ngo zacu hari ibitugora byinshi, hari umwiheburo mwinshi, hari agahinda. Ariko Mwami Yesu, uyu mugoroba uraje kunyongorera akajambo, kw'ivyo vyose ubizi kandi kubibona, ko atari amagorwa wazanye kugira ngo untererane, ariko kugumana nanje, ko ivyo vyose ndabitahura mu gusoma ivyanditse vyera ndabikwerekeye, ko insiguro y'ivyo vyose ndimwo ari ukumenya ingene wewe Mwami wacu wagiye mu nzira y'umusaraba, wagiye mu nzira y'amagorwa, ayo yose ukayarinda. Kuko ndi umukristu, kuko ndi uwa Kristu, nanje ndakwigane. Urashaka kumperekeza no kuntagatifuza uciye muri ivyo nyene ndimwo. Kandi urugo rwose rufise ivyago, rufise amageragezwa n'inzira yago, kuko uzorutagatifuza ukwago. Mukama Yesu, nanje kuri uyu mugoroba ndagushaka, ndakwemera. Ijambo ryawe hari kenshi naritunze, ariko simpeze ngo ndarisome. Mbere benshi amabibiriya twarayaguze, bamwe twayagize amaportemone, abandi twayagize amadekoro yo mu nzu. Ivumbi ryaratonze. Mwami Yesu, kuri uyu mugoroba ndashaka gusubira kunga isezerano nawe. Iyo bibiriya ntimbere nk'igiheko mu nzu kinkingira, ariko nyabuna ijambo riri muri iryo bibiriya aba ariryo rimbera inkinzo. Ninarisoma nkarizirikana, nkarizigama, ndarigira iryanje mu buzima bwanje, riheze rinyereka iyo nzira y'ubuzima, iyo nzira ibeshaho, iyo nzira irimwo umuco. Iryo jambo rimbera ukuri kumurikira, kugira ngo sinsubire kudandabagirana. Iryo jambo rimbera umuco, kugira ngo umwijima wari mu nzu yanje uhunge, kuko Kristo Umwami w'abami, we muco wavuye mu ijuru, umuzimagiza ntushobore kuwuhagarika, yasaza inzu yanje nkako Mwami Yesu. Ijambo ryawe ratubwira yuko wewe Emmanuel, Imana mu bantu. N'uburi Emmanuel waje mu rugo rwanje, waje mu rugo rw'umuntu wese ari gaha, waje mu rugo rw'umuntu wese ariko arumviriza izi nyigisho, haba kuri Radio Maria no ku bundi buhinga, kuko ivyo byose ga Mwami Yesu wabiduhaye kugira ngo bidufashe kumenyesha inkuru nziza, kandi ngo tushobore gutangaza hose umwaka mwiza w'amahoro. Mwami Yesu, ndashaka kwakira ubuzima nka Cleofasi na mugenzi we. Barakuretse, murafatanya akayira, urabayagira ivyeranda, urahera ku bahanuzi, uhera kuri Musa gushaka ku bahanuzi bose, no gushaka kuri ivyo byari kwanditse ko byose, kuko iryo jambo ari ubuzima.
iryo jambo ryaremye byose niryo rije guhindura n'ibintu byose mu miryango yacu, turyakiriye tukaryemera tukarigendera. Mwami Yesu, ijambo wabahaye, ijambo wababwiye, bararyemeye, bararyizigiye, bavuga ngo burije, ngo mugumane burije, ariko umaze kubayagira ijambo ryawe bakaryakira, bararonse inguvu, bararonse inkomezi, barashira ubwoba, basubira inyuma kuyaga inkuru nziza, basubira inyuma kugushingira intahe, basubira inyuma kukurata, maze abatumwa aho bari bose baterera impundu rimwe, bose baninahaza izina ryawe. Mu kugumana baga Mwami Yesu, ntibagumyeho n'umutima n'umubiri nk'uko bakubona n'amaso yabo, warigize imfungurwa zima kandi imfungurwa nyeranda. Uyu munsi urantumira kukwakira kenshi mu Ukaristiya, niwe uzoheza ukagumana nanje, maze ga Mwami Yesu, no mu nzu yanje ukaharonka ikibanza, ukaharonka icicaro, ukaharonka ubukuru n'ububasha, kuko ni nta kwimika, hari ibindi bizofata ikibanza. Eka noneho ndaje guhindura ingendo, kuko wanyiyeretse, kuko wanyagiye, kuko ikizompa ituze, ikizompa ugweze, ikizompa agahimbare, ikizonagura urukundo mu muryango wanje, nukwakira ijambo ryawe, nkarisoma, nkarizigama, nkaryemera, nkarizirikana, kandi nkarigendera. Mwami Yesu, uri gitangaza, uri mweranda. Mwami Yesu, wewe waje kugira mweranda ingo zacu, kubw'ijambo ryawe ryiza, kubw'ijambo ryawe rikiza. Turagutangarira Mwami Yesu, kandi turakuye ubwatsi kuri uyu mugoroba. Impundu nizisamirane mu bantu bose bari ngaha, kuko imiryango yacu yatabarutse, kuko Emmanuel Imana mu bantu yaje kutugenderera. Mwami Yesu, noheza kiguni imyaka yose, urakanina hazwa Mukama Yesu. Nta wundi two kwishimikiza atari umuvyeyi Bikira Mariya, wewe yakiriye jambo akigira umuntu akaba muri we. Bikira Mariya mawe nutubera akarorero, udufashe gushikana ijambo mu buzima bwacu, turigendere, riduhindure, ubuzima bwacu ntibugume uko bwahora. Mariya mawe nudusabire, udusabire kugumiza ku mutima amajambo yose twumvise ahindura ubuzima bwacu. Mwaramutse Mariya, wuzuye inema, urahezagiwe mu bandi bagore bose, n'umwana w'inda yawe Yezu arahezagiye. Mariya mweranda nyina w'Imana, dusabire twebwe bononye, ubu n'umunsi tuzopfa. Amen. Tugire Kristo. Nashaka dufate iminota itanu kugira ngo umwe wese abwire abantu bicaranye ikintu yumva gikuru yungutse muri iyi ndwi, kubera ko formation iheze ejo no guteramira Yezu. Wewe wa mukristu wewe wa mushinga ntahe, wa mupfasoni, muri iyi minsi umaze uza muri izi nyigisho, ikintu sigaranye n'igiki. Hamwe wohura n'umuntu hajya hanze atariho mwavuga ngo byari biryoshe, none byari biki? Eka ntabyo ntumbaze mugabo byari biryoshe. Ikintu sigaranye n'igiki, ikintu wungutse n'igiki. Umwe wese abwira batanu, mwebwe muri ngaha n'abari kuri Zoom nyene bose, ego bagire ekipe ya batanu, umwe wese abwira abandi ibintu bibiri. Icambere, ico wumva wasigaranye gihambaye muri izi nyigisho zose waronse. Ni hari izo mwaronse muri kumwe, hari izo mwaronse ari abagabo kwabo n'abagore kwabo, murashobora kubisabikanya. Ibyo ushobora kuvuga ko rashobora kuba ari banga ryawe. Icya kabiri, ingingo woba warafashe
niwumva ushobora kuyivuga, ishobora kuba ari ibanga ryawe, uravuga uti je nafashe ingingo mugabo n'ibanga nta ngorane, mugabo uwo ushobora kusabikaniriza abandi basabikaniriza muri batanu canke batandatu, kuko ni haba hariho umugabo n'umugore bicaranye ari batatu mucamo batandatu, harimwo wizanye wenyene, uwundi kumbure yafatiriwe, muri batanu canke batandatu. Ni ukuvuga ko mu mwanya muca mukoresha, kuko umwe wese tumuhaye umunota umwe wose, umunota umwe wese avuga umunota umwe. Ni ukuvuga ko minota 6 muzoba muhejeje mwese, kugira ngo gushika saa 2 mu minota 15 20 tube dutashe. Abegeranye abashaka barahagarara, murabona ikibuga kiriho, abashaka bagume bicaye bahindukiza intebe. Yego, kandi muri uyo mwanya ndasaba, kuko twarabasabye ko muzana intererano yo guterera kuri ibintu byose biri ngaha, abayizanye abatufise ibiseke baca batembera aho muri, muze murashiramwo muri iyo ntererano mushiremwo mu biseke. Bambwiye ngo byobagora guca hagati yanyu, ngo baraza gushira ibiseke hariya babifise mu guterera, muze muracayo mushirayo intererano yanyu mu bantu bazoba batonze hariya bafise ibiseke. Ni byiza kugira ngo ntibabagore mu vyerekeye gusabikanya muri mwe. Ikintu wasigaranye wungutse muri izi nyigisho n'ingingo waba wafashe. Twumvirize abagabo babiri n'abagore babiri, umwe wese atarenze umunota umwe, batubwire ikintu basigaranye n'ingingo bafashe. Mugabo ntibaza kuvuga ibyo muri groupe, oya, umwe wese atubwira ico yasabikanije. Jewe nitwa naka, ico nasigaranye ni iki, ingingo nafashe ni iyi canke nibanga. Mugabo turakeneye abagore babiri n'abagabo babiri baza kudushingira intahe babiri, kandi ntihagire uwirarika, mugabo nimwe mumurungika, kuko mu murima w'umukama ntawe uhituma. Haza uwo murungitse, kandi uwo barungika ntiyanke, mutunyarukirize. Habuze umugore n'umwe aza n'umugabo n'umwe aza, nuvuga ko inyigisho zitazoba zafashe, muca muguma aha dusubiremwo zose. Atawuje ngaha, aba kuri Zoom ne haba hari uri pre kuvuga, dusha tumuha ijambo. Ndabona umushinga ntaho umwe araje, tebuka. Bamaze gushika, merci. Ego tugire Kristo. Jewe ndatewe iteka yuko mumpaye ijambo hano mu kigo cyo kuri Foyer Charité. Jewe inyigisho je nagiye ndakurikirana zarampimbaye zerekeye urugo n'umuryango, kuko cyane nashimikiye ku nyigisho twigishijwe twebwe abagabo, n'icyo nasabikanirije abo twari twicaranye bashinga ntahe n'abafasoni, icerekeye kunezereza uwo mwubakanye, ukavoma kwa Yezu ukabishira uwo mwubakanye, ukamura ivyamwa vyinshi biva kwa Yezu ukabishira uwo mwubakanye, ukamuganiriza, mukayaga ivy'urugo. Ibyo byose byaranteye agahimbare, kandi ikindi kimpimbara ni ukuja kuvoma kwa Yezu,
uja kwa Yezu hamuka ivyamwa vyinshi cane atako bingana. Ndabiravye jewe ndubatse ndi muri paruwasi ya Kibungere diyoseze ya Gitega, ndavye ivyamwa nakwiye kwa Yezu n'ivyamwa vyinshi aco noshinga ntashimira Yezu kakora ibihambaye. Nkoreye no mu gisagara je n'ubwa mbere hariho ivyigeze kushikira ndagirizwa ibintu vy'uburozi n'uwo twubakanye. Ico gihe nari nkigendera mu nzira z'abapfumu, nkigendera mu nzira z'abapfumu make kuko umunota uraheze. Nkigendera mu nzira z'abapfumu harageze nuko tugomba kuvangura n'umugore twubakanye kandi Yezu yaraduhezagiye muga ntako turakoze twarahanuje. Ivyo vyose twarabivuyemo duhura n'ibintu vy'isaku. Ubu rero urugo rwanje ruratekanye kubera ko habaye gusenga. Inzira z'abapfumu n'ibindi vyipfuzo biri kuba twegereye Yezu vyabaye indahiro. Ubu wo twubakanye akora Yezu Kristo nk'umugabekazi wiwe. Itumye ni mu mubano wacu turashinga agasengero twitiriye Bikira Mariya mugabekazi w'ikigongwe. Ubu niho twamuvyagije mu mubano wacu. Uwo twubakanye nawe akaba arongoye umubano. Uko umwaka uje niko twama duhimbaza umunsi mukuru w'umuvunyi wacu Bikira Mariya yitiriwe mugabekazi w'ikigongwe, ari watugwanira mu mubano wacu wataba. Yabaye iteka ntangere. Ubu umugore turubakanye neza kandi turayaga ibiyago vyiza. Ingingo wafashe muri izi nyigisho wafashe ingingo iyihe? Ingingo nafashe nuko noza ndavomwa ivyamwa vyinshi ndabishira uwo twubakanye, nkamutera inkuru nkamuyagira ivyiza biva ku Mana. Amen. Niyo nigende nitugere Kristo. Nagande. Tugire Kristo. Hama nanje ku mazina nitwa Esperine Ndayisenga, mvuka muri paruwase Rushanga, ariko ubu uye naratewe iteka ubu mba ngaha muri paruwase Kinama. Neruka ngaha nepase n'umujene ntonda mu bajene, none umunsi Imana yanteye iteka ino ndwi yose ntonda mu bamama n'abandi bubatse. Hama jewe ico nje gushima, shimira Imana ico nasigaranye mu nyigisho nuko ijambo ry'Imana ari kirumara mu buzima, kandi ijambo ry'Imana ari kirumara mu miryango. Iyo mubakiye ku ijambo ry'Imana mugasoma ijambo ry'Imana, nta bintu biza bica hirya no hino bitume ngo iki ngo nticagenze neza, ngo bariya bambwiye ibi, ngo bariya bavuze uku. Oya, usomye ijambo ry'Imana urabona yuko Yezu akubwira ati ingi wanje ingo uvome iwanje, nta rindi riba rihari. Mwe n'umugabo murarisoma? Oya, si cyane gusa ku ruhande rw'iwanje nagomba nsabe n'ikigongwe Imana, kuko ku mwaka uheze Jennifer ku mwaka uheze niho nafata umwanya muremure cyane nkasoma ijambo ry'Imana, ariko ubu nadebukiwe cyane. Ingingo nafashe nuko nokongera gusoma ijambo ry'Imana ku munsi. Nivyo hama Imana ibyo bidufasha ndabyizeye. Nivyo tugire Kristo. Naganze. Tugire Kristo. Nanje ku mazina nitwa Musavyimana Noella. Hanyuma iyi ndwi yarishimikiye ijya teme yari yerekeye gusoma ijambo ry'Imana mu ngo. Nariyumviriye rero none nzobigenza gute, mbega iyo Mana yo izonyagira gute? Naguma numva hari ibibazo byinshi mfise mugabo nkumva ntabona neza ingene nzobigenza. Hanyuma iyi Semaine numva ndyohewe mugabo hariho ukuntu umenga ndakimbiranye n'Imana. Uyu munsi rero nashitse ndakurikira inyigisho numva ziranyutse. Zimaze kunyura hagati aho ejo tuzogira anniversaire y'imyaka 8. Nari mfise ikibazo gituma mfise ibibazo ndahona bisobanuka neza. Hanyuma muri umunsi w'ubugeni bwacu batugabiye Bibiliya 2. Izo Bibiliya 2 mu ntango twarazisoma mu muryango tugeze tugasabikanya ijambo ry'Imana. Mugabo byaragiye bigabanuka. Uyu munsi ntitwari tugisoma ijambo ry'Imana.
hariho ibintu byavuzwe birateba birankorako ifigo mu nzu yanyu irafise ikibanza n'ibindi birafise ikibanza ariko ijambo ry'Imana canke Imana ntifise ikibanza mu rugo rwanyu. Ikintu niyumviriye je nahora mu gihugu c'Ubutaliyani tuzana n'umuryango naratekeye byose akantu kose kankora ku mutima mugabo muri izo Bibiliya zibiri nta nimwe natekeye. Niyumviriye none uyu munsi kuko nashitse ahantu numva ko uwo mubabaro nari mfise waheze ubunye nuzuye akanyamuneza. Amen. Kuko ijambo ry'Imana ryanshitse ku mutima iyo minsi nari maze nkurikira ijambo ry'Imana numva ko ntahura mugabo nkumva ko hariho ikintu kitagenda neza mugabo uyu munsi inyigisho ziheze numvise mfise akanyamuneza nca ndiyumvira nti uyu munsi ikintu ca mbere niyumvire none jewe ko Bibiliya nari ndazifise kandi nkaba nari bushikeyo ndayikurahe muri iri joro. Ndavuga nti ubwo butumire abantu bakeya batwegereye twari kuzosangira ejo. Ikintu ca mbere numva nshaka no gusoma ijambo ry'Imana none nzorikurahe. Nabajije abo twari kumwe barambwira ukuntu bimeze niyumvire ko uyu munsi yaba byakunda nari gutahana ijambo ry'Imana. Hanyuma mugabo ndigira Imana nti mbese uyu munsi umuryango abo turi kumwe mu muryango uyu munsi ndabicarika dusoma ijambo ry'Imana. Niyo ngingo uyu munsi nigiriye. Amen. Mu kurindira ko iryo jambo ry'Imana ndarironka. Nivyo nashaka kubasabikanya. Urakoze. Uraza kubaza abo ngaha barazi aho Bibiliya zigurikwa. Tugire Kristu kandi na jewe nagomba mvuge ico nasigaranye muri iki gihe c'inyigisho. Ikintu ca mbere namenye nuko Imana ikunda imiryango rwose kandi iyitwararika kuko narumvise yuko mu nyigisho twaronse yuko umuryango ariwo watanguye kubaho, byitwa yuko ibindi byose bibaho bikomoka ku miryango bivanye n'aya mareta ahari yose yamoka ko umuryango wabanje gushingwa. Nuko rero narumvise ko umuryango aragahambaye. Rero ndashimira Imana ndakengurukira Imana mpagaze ngaha amaze imyaka 22 nubatse urwanje. Nukuri Imana yararubayemwo hama kugiza uno munsi turakundana umugore wanje. Ari ngaha? Ntari ngaha ariko inyigisho zaramushikiriye amaze iminsi muri misho ruguru. Okay. Mugabo ndabifata ku telefone nkabimurungikira. Okay. Ingingo wafashe rero? Ingingo nafashe narumvise yuko abagabo bitugora kumviriza abakenyezi bacu kandi tutabaha umwanya. Bisaba yuko umufasoni tumuha ikibanza kinini nawe nyine akabyiyumvamo kandi akeneye affection y'umugabo wiwe akabona yuko afise umukunda mu rugo. Naho rero umuntu aca yigira inama wewe murakoze cyane kunkoza. Naho rero jewe naciye mfata nigira inama yuko umugore ariko arambarira ikintu nzomutega amatwi, hanyuma nkareka kumurutisha amatelefone, nkareka kumurutisha amateleviziyo, hanyuma ntashe nkamubaza ingene yiriwe n'ingene amerewe, nkabona yuko yuzuye akanyamuneza kugira ngo ninaja kuvoma kuri rya soko rya Yezu Kristu ry'umuvinyu uryoshe ninawumuhako tubone kuzura akanyamuneza tugire Kristu. Nawe wasigaranye iki mu nyigisho wafashe ingingo yiye? Tugire Kristu kandi jewe nitwa Ngezimino Silvestre, ndi umupapa yubatse
ndafise abana 4 rero jewe muri make nukuri ndasenga kuno gusenga hakagira igihe nkumva umenga nkabona ko umenga nta shingiro bifise kuko ko ufasha gufata ingingo mugabo nkasanga akariro kazimye. Rero jewe mu nyigisho twarose z'abapapa hari inyigisho yankoze ko cyane ku buryo bw'uko mu muryango wanje wacu nari nifuza ko wowe umuryango muzima, umuryango mweranda, ko ibibondo Imana yaduhezagije vyoba ivy'umukama koko, ariko kugira ngo bibe ivy'umukama bikava kuri twebwe abarezi bavyo. Rero narumvise ko uruhara runini rutegereza kuzanana kuri jewe, kuko numvise ko umugabo ari umutwe w'urugo, ati iyo umutwe nawo rero umaze kuva ku mutumba, ati vyose ingingo z'umubiri zose ntaco ziba zikimaze. Cafata ingingo nti kuko je nahora mfata ingingo yuko dusenga mu nzu tugira tuje kuryama duheje gufungura, mugabo nkabigirisha iminsi 3 cyo gisabisha bagitanguza iminsi 2 3 4 nkasanga natwawe n'ivyisi, nkasanga nitahiye ntevye, imyitwarariko y'akazi ikantwara. Mugabo naciye mbona yuko nubwo ndiko ndifuza ko abana baba bazima bitazokunda haravye ko ikibanza kinini no gihereza bonyene mu buzima bwanje. Ingingo nafashe rero nuko mutima mweranda je navyo no kwishoboza, mutima mweranda yomfasha kanyobora kugira ngo koko mbo umurongozi mwiza mu rugo, ico gisabisho ndagitangure kandi kitazozima mpaka gushika umunsi umukama azonkura ngaha kuri inosi. Amen. Tugire Kristo. Murakoze cyane. Murakoze Yesu. Murakoze Yesu. Tugire Kristo. Intahe muraza kuzibandanya mu rugo kuko ni byinshi twababwiye kimwe gusa, ariko ndasavye abubakanye aho bashikira basabikanye ibintu byinshi gose mwaronse, uwo batari kumwe n'uwundi ubu murabona uburyo bwarabonetse, umusabikanirize kuri telefone, udafise WhatsApp ashiremwo ka Liberté, asabikane, sinzi ko kakiriho ka Liberté kugira ngo musabikanye ibikwiye. Irindi tangazo nashaka kubabwira nuko ejo mu giteramo tuzotangura ishapure saa 12, hanyuma igiteramo tuzokugururanye zina saa 2, kandi twifuza ko abazoza mu giteramo bose boza bazanye umwe wese itara rya buji umwe wese gwiwe. Hariho ikintu gikomeye tuzogira imbere ya Yezu muri ico giteramo cejo. Uzoba rero aje yibuke iryo buji, ufise umuntu azoza ngaha amwibutse atari ngaha ngo avyumve. Murakoze, muhaguruke dusozere. Kandi turashimiye mwese ku ntererano mutanze kuri ibi bikorwa byo ngaha. Tuzobandanya kugira ibisabisho byo kubasabira, ariko tubaye turabivuga Imana ibahunde umuhezagiwe n'umugisha ku rugero rw'itunga ryayo kuri uwo mutima namwe mufise wo guterera ubutumwa bwayo, nk'uko twabyigishijwe n'umukama kandi akabidutegereza. Twubake kuvuga tuti: dawe wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ninahazwe, ubwami bwawe nibukwire hose, ibyo ushaka nibigirwe ku isi nko mu ijuru. Duhe ibyo kurya bidukwiye uyu munsi,
turekurire ibicumuro byacu nk'uko natwe turekuriye abatugiriye nabi, ntudutererane ibitwosha nabi, yamara udukize akabi, kuko ari wowe ugaba byose. Nimuhorane umukama, Imana mushobora byose, Data na Mwana na Mutima Mweranda nibahezagire. Nidushemeze umukama. Mujane mwese amahoro ya Kristo.